ni bukebuke erega ni bukebuke erega imana izotinde twiyibuka erega ni bukebuke imana izotinde twiyibuka erega ni bukebuke buri umwasi w'igihugu erega ni bukebuke twasize imana imbere erega ni bukebuke shirira erega ni bukebuke gishwe c'inkona erega ni bukebuke inkona irarara erega ni bukebuke. Mwaramutse, iki ni igice cya kabiri cy'amakomantere amakomenti ndiko ndakora kuri video yakozwe n'uwitwa Chimamanda Moses. Mvona ko ari video itwengeje, ntabwo nagize ngo ndamushyigikiye cyangwa se ndamushyigikiye, sinahenda mumenyereye kumwumva, ariko nayiguye ko ku internet numva iratwengeje, na cyane cyane igice cya kabiri kiratwengeje cyane, ariko ushobora no kuja kumviza igice cya mbere ku buryo je nabwo ahubwo neza ko yahoze ari comedian, ariko ucumvirize. Usibye ko nubwo bitwengeje kameme harimwo burya ngo ukuri gushira mu kuyaga, nuko rero sindakwicisha amajambo, nuvyumvirize hanyuma ugire ico bivuze ko turasubira muri video. Ceceka mwicare mwige. Hano haro ndabona uri katendo ceceka wicare wige. Okay. Ubwo nuzuri kurata umuriko muratera ubugere ntaco buriko birafashaga. Ceceka mwicare mwige niko kuvayo. Bo iki kameme numva n'ikintu gikuru ko abanyafrika menga ntitwiga, kuko iyo hanini iyo umunyafrika umubwiye uti iki kintu kigenda neza, aho kuvuga ati reka ndacige ndacameriyore, aca yihagarara ko agatangura kukugwanya. Twese biradushikira, hari nk'umuntu nkaje nkora cyane mu gifaransa no mu cyongereza, hari umuntu azaga kritika accent yanje ha mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ko vyose atari ndimi ziwanje, aho kuvuga nti ngiye kwiga numve ko hari ukuntu nogira ka amelioration gatoyi, nsome bitabo nja ntango ngo none ngo urumva ngo ivyo ngo bikora bakwiye ngo kazi wanyumvise ivyo nashatse kuvuga, canke ngo je mvuga indimi zitatu zintangura kwirata ivyo, canke ngo je ngo ntabwo nkora ivy'indimi, ngo nkora muri yindi myuga. Ugasanga ugiye ara defensive canke sepa, aho kuvuga uti bo iki kintu yego nivyo ntikimeze neza reka tucige, kabaza ati hari ahandi hantu cashobotse kuko nyene nibaraho hafi canke haba na kure. Ugiye mu urabona nk'abantu b'abategetsi bagenda muri za Belgique, za Chine, za Singapore, bati mwebwe ibintu mwabishobotse mwabishitse ko gute, canke bishoboka gute ngo nk'umuntu w'umukolonere w'umukapitene w'umuofisiye w'umugenerale atonda inyuma y'umuntu asanzwe nko kuri banki, ibi bintu mubishika gute ukiga ibintu nk'ivyo. Ahubwo nari ngaho ngira muri bina ko navuga rero president akaba ari atanga inkuru, ariko murabona yo Kagame agiye ngaho, agiye mu banyagihugu. Uzone hari uvuze ati president nyakubahwa president, uribuka cyage wavuze yuko hano uzodushiriraho umuhandi barabara ngaho, aturavyibuka ati none haciye igihe byagenze gute. President ati yes ndavyibutse, ati reka navyandike, ati tuzogerageza muri uwo mwaka tube tubigize kuno ugasanga ryabarabara barikoze. Agenda agiye kwakira ibibazo bambwira n'ivyo nabimre, ati nyakubahwa president ukakomera wari watwe muri stade ngaho, ati byagenze gute, ati yes nabona bigiye gutanga kuno. Bati amamoto tubigenze tutabona amamoto, ati yes turabona tugiye kubikora kuno kandi ibintu nabonye Scovia yamwibukije president Kagame, aravuga ati ati je naje mana rebaga, ati kino ndacibutse ati muze murafasha gatagishira ku murongo. Ivyo nivyo bita gukunda igihugu, gusukura igihugu, gukorera abanyagihugu, kugomba handi kigera. Ntuje nga wacha ndigishwe c'inkona c'inkoni nkana ye umukomedi turakomeye ukomeye wati. Navuze ko uyu mugabo ari umukomediye aratwenza. Bo nkuko navuze ivyo Rwanda navyo ndabizi ko, ariko iki nagize kugira video mu gifaransa no mu cyongereza avuga ko biri ibintu byita l'homme fort canke the strong man muri Afrika, aho usanga president ari wakora ibintu vyose, ari washikiriza ibintu vyose. Nibaza ko niyo structure ntabwo ikora neza.
iyo structure ikora neza haba hari institutions ku buryo ari amabarabara akenewe ari amashuri akenewe ari amabarabara akenewe haba ari nka minisiteri y'amabarabara cyangwa travaux publics sinzi kuba muyita mu gihugu cyanyu hari mu vy'indero harimo systeme ya education nayo si na ministre mbere baba bafise ama departement ari munsi ya ministre baraba izo structure ko ziriko zirakora ivyo kuvuga ngo president ni wajya kwakira ibibazo agaca abishira mu ngiro ntivyo bavyoroshe kumva vyose akwaja mu madomene yose afise ububasha bwose afise knowledge yose bona vyo ndakunze kubibona haba no mu Burundi mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu aho president agenda kuri stade akaba ari hacira nk'imanza nk'akarero nibaza ko kameme hakuye kubaza za structure za institutions zishobora gukora ivyo bikorwa atari president wenyene agomvye kuba yahaserutse ariko ko nagaciyemo tagira ibitekerezo bizima byo gufasha abandi ngaho ubu umuyobozi gani udashobora gura ibintu bifatika mbere mu internet mu Burundi nabo inama nyinshi yabaye yaba ministre yaba president ariko bavuga ibijyanye na internet ubu ama mega rasivye si abindi ngaho Eric Nyandwa amasemisha ariko abahendesha ubumega ubumega bo internet kamene nuvarika n'ikibazo c'inkora mutima kuri iyi si tugeze ko internet nico kintu kigezweho nico gikora ibintu vyinshi boje maze imyaka 8 nkorera muhira urumva hari nka internet nta kuntu nokora kandi hari ama business menshi abantu bakorera muhira izi za YouTube dukora bisa ko ubu ufise megabyte novuga indefini zidahera turafise ikibazo kame mu Burundi kubera ntuzeye mu bihugu vyinshi bateye imbere kare hanyuma buri nzu usivye inzu zimwe ziri muri aho bitari rurale na bari abantu bakeye baba farmers buri nzu ibifise bashobora kwimba bagashikana urutsinga mu nzu wiwe kuri internet rero internet yo kuri cellulaire kwisi hose d'abord irazimvye kandi iri slow ntabwo inyaruka nka internet yo mu nzu yibita broadband kera bakoresha copper ujya kwivura insinga zaza mu nzu kujya ziyansinga za telefone ubu bazivanyemo bashiramo fibre optical fiber zifise debit inyaruka cyane ubu nashobora gupima hano usanga ari nka 100 megabyte per second donc zaravanshije kuduga hejuru bo rero mpanda biraba nko mu Burundi turagira ikibazo nk'iyo hani gihe ugira nka uba irritated ugatelefona umuntu ugira muvugane kibazo gihanze famille bisaba ko muvugana isaha canke irenga hanyuma buri noti 3 warugeze kubihe urabona umwe mama twagiye kumujana kwa muganga hanyuma tumushikanyeyo dusanga docteur aramupima batora ivyo navuze wavyumvise ntumenya aho yagejeje donc c'est pas sinzi ico twokora ariko yarabumva ko hakiri intambwe ndende gukora kandi abari nk'umuntu ari muri capital pana umuntu ari ruguru mu rutoki ho hamwe ntushobora no gutelefona aho nakuvuga za WhatsApp ntabwo ari video calling abari audio kandi urumva ubu hakena nka za video nk'iza YouTube nk'akarorero usha gusanga nk'ubu undashaka kugira interview nka Teva nk'ucima manda muri Amerika tugakora ikiganiro ari kuri video nandi kuri wanje umuntu ari muri Nigeria canke muri Malaysia akatura umenga turi hamwe nawe nyine avyumva neza audio video vyose hamwe ariko ahantu naka WhatsApp katapasa neza urumva bica bigora ndumva internet ko ari ikintu bakwiye kwijukira babishoye ariko vyose birafatanye ntiwo ushobora kimwe ibindi vyananiranye but yeah he's got a point here n'ubwanga ubumega n'ubwanga please mugene muri abarundi bariko bahabwa utumega two gukoresha kuri internet utugukura amayinite badutangira he yarakaye urasegerereza amamega nabonye naho bariko bavyareka bamwe bamwe ibaza abantu bagisegerereza amamega muri ko muravyumva mwebwe
Bo birababaje ariko urumva ubu niho bugeze Burundi burakenye donc ugeranije duma n'umuntu ari muri Amerika canke mu bihugu bitari bimwe vyo hanze Burundi bugeze burakenye en fait bimwe biri exaggeré sinzi no kuntu akoresha amatelefone ubu biravyo kuko urashobora gusanga abantu akora umushahara ungana c'est pas na breakfast canke lunch y'umuntu muri Amerika ndabizi nk'uwo mugabo ajanye famille muri restaurant niba afise nk'umugore n'abana babiri batatu ava yari ashaka kurya nk'amajana 2 canke nimwe buri jana ari nk'umuntu hanywa kavinyu umugore akanywa kandi kavinyu ashaka gusanga amajana 2 ari nko kuri birthday aranarenga noneho muga kumva uwo niwo mushahara umuntu akorera ukwezi kose ya ntivyoroshe ko amamega cyo bari kintu umuntu agura vyoroshe kabisa bari muri Amerika bamwe baza kuri internet ndakwemera utumega urakoze ko mutumega urakoze utumega duhumbi 10 duhumbi 20 30 utumega nerero utumega kugira ngo can you imagine bo byari bitwengeje bitari buke abantu bawe bari mu bukene kuna bivuga umva bishiramo comedy ariko naza kwagashafu keshingira ko abantu bakunda guhara kuri internet oh wow bagisekereza utumega nk'umwana umenga ni umwana ibaza amamega warangiza buri kijuju nta soni mwumva yarakaye iyo hari umuntu wanditse kuri internet ngo za nimero zawe ndaguhutumega mu karunda ko hafi 5,000 by'amatelefone yose ngo babu ubumega nta nisoni byo muvyumvamo bose nzano batanga amamega bayatanga gute dufasingura murakoze tekereza namicyo kimbwire n'abagabo n'abagore n'inkumi n'imisore mbwira ico kintu guseye gutumega bo kimwe gusa abarundi ico keshi nanjye cyo nibaza nuko keshi na keshi dufise kwicisha bugufi cyo no kwita humilité amadone yose uri kurarondera kuri internet apointinga ko uburundi ari igihugu cyanyuma cyambere gikenye doye kimugu vyanyuma kwisi yose rimwe hagiye kigwanira uwo mwanya n'igihugu bita South Sudan du Sud kivutse jo kandi kuba kivuze cyama mu ntambara on peut le comprendre mugabo bakachoka ngo Burundi nico gihugu cyambere kimeze neza Burundi n'igihugu gisukuye ibintu ngivyo ugasanga kuri internet ko muragwana n'abantu bamwe nibaza ko ari Maronette Network abandi ashobora kuba atararenga ibujumbura ariko ugiye muri Tanzania kumbure ukaja muri Zambia ukaja muri Zimbabwe ukaja muri Afrika y'Epfo sepa muri Ghana ukaja muri Singapore Malaysia Thailand Holland je ne sais pas kumbure ico gihe woza ufise terme de comparaison ukavuga ati nagiye mu bihugu bine nsanga Burundi bwo bukiri hejuru mugo en principe buguru mu nico gihugu cyanyuma gikenye rimwe hagiye nibaza vyashitse gute ngo jewe mvuke mu gihugu cyanyuma gikeye iyo roteri nayishoye kuyitsinda gute igihugu sanga kiri mu vyanyuma mu bintu vyinshi hagiye nyene wumva ufise ubumva biguteye isore gato y'ukuntu umuntu ukuntu ashoye kuvukira muri ico gihugu mu bihugu vya bishika kumbure 100 na ariko what can we do nuko biri umuntu yagutumega ukamengura yo urantabaye hano biragoye aho rero bagiye baraduza amamega araduga no gushima nisaba gushima nivyiza hari guzubona gatura ngaho bigiye byo ntibagomba kubikemura imyaka n'imyaka irashize barabikemura bo uko niba vyaraduze je ne sais pas mugabo en principe ntuzeye vyatse gutera bimanuka vyagomba kuba bimanuka ko je ndibuka ngishika hano haze imyaka 15 ntiwashobora kuronka vyo bita unlimited no kuvuga ufite amamega illimité ubu kuri telefone wanje sha gukoresha amamega nshaka ntibampagarika gusa iri slow nibaza ko ntoraba nk'ama movie menshi nk'ama movie kuri telefone washaka kuyaraba mugabo nyo ndiko ndakora nka programming bironeka ko nkoresheje amadata kuri telefone habwigenda neza ariko ibintu bisanzwe byo kwandika ama email za WhatsApp ndashobora gufata WhatsApp nga telefone nkagenga amasaha 8 nta kintu ntanga aho mba narishe amadolari mu manyamerika adacika 20 ariko tugishikanaza ko no wawe kufata amajana 100 cyangwa amajana 2 utashobora kuronka unlimited donc illimité
ni ukuvuga ko amamega yateye agabanuka amabeyi kubera na za competition na technology itera yiyamiyora amamega yaramanutse ntabwo yateye aduga amamega ntabwo yakintu cyatakiduza ibeyi yaza gutera amanuka muga mu Rwanda mugende murabe Kagame yagiye mu nama yavyo aricara imbere ico kiganiro n'ikironka ngaho nzokigarukana aricara imbere ati mbwira internet yabaye evya amamega byagenze gute no my bro hano hari umuntu avuze ngo uruhara ngo rwawe ngo uruhara rwawe ngo ruri hehe ngo twereke nawe ngaho ngo ugeze je nuko iki mu mabandi kamana yanje mu basuma ivyi wanje ku gatwe kiwanje ndabikora ivyi wanje ku gatwe kiwanje ndabikora kuneza yiwanje ndabikora ariko niki nashobora gukora mu gihugu ngo mpindure internet kasa ya donc nico naco kandi abarundi bagifise ngo n'abanyafrika mpretsi barabambaza ngo none wowe uri kurakora iki wokora iki biragoye ko agico wokora muri Afrika udafise umuheto ntushobora gutwara udatwara nta contribution ushobora gukora niyo uyiterereye uca umwansi w'igihugu ubibaca bakujugunya mu gasho canke bakakujugunya hanze iyo batakwishe uca ukora iki uca usemerera ukavuga nk'uko ndi kuvuga nk'uko Chimamanda ari kuvuga ico kimura gikora uraba aho utumbereye ukavuga uti reka ngerageze abana banje ntibazopfe bangara canke bagwe kwibarabara ukagerageza ugakora n'inguvu nyinshi ukaziganya ukabasubira mu ishure ufise famille mu Burundi uko ushoboye ushaka kubaha impanuro bigenze kuriya ushoboye gufashisha ukafashisha ariko ku rwego national rw'igihugu canke continental rw'akarere nta kintu umuntu afise yokora hari abantu bavuga ngo zana imitahino zana ubwo bumenyi zana ivyo byose ntibishoboka ata ntwaro ihari uburi kuramijira ifu nko mu ruzi canke gutera imbuto ku rutare vyiza ahubwo iyo effort wo concentrate hajya ahantu ubona ko ufise impact voilà pani yabigejeje baramuzika ubona je nakora iki kugira ngo mpindure internet ibintu birinda biza na president jewe n'icyo ubona nota gutanga amategeko muri ivyo bintu muvuga ngo mvuye yaba narifuse ubwo bushobozi ivyo no bikora ariko ngaho mu Rwanda mugene murabe Kagame cyaza icara imbere ati mbwira byagenze gute ngo urumva ngo byarapfuye ati byapfuriye he waheze ngameza ngo tugerageza ngo umwaka tuzogerageza vyase kubereka byagenze gute biri he ngo nawe uri umuyobozi ya aguma mutwika n'amakofi mune bikurya mugore abamuzi ya mugore ku bintu bari baravuga bijanye na internet n'ibindi ngaho yego bamutwikira amakofi ugaza Kagame agira ngo mu mutwe ati mwabone byamuri je gumambabwira nukuri nuswate I will find you nzokomera gose imbere y'abantu arabivuga kandi yarabikoze bo ego kuba harabonetse solution nziza ariko nibaza ko encore une fois muri Afrika dukwiye institution ziri fonctionnaire kugira ngo president nawe ntiyame ari karagwana hirya no hino jokera bikoze ariko natwe mu Burundi ntabwo tugomba kubikemura okay ikibazo tugiye guciga nakiburi tugiye guciga nakitatu tugiye guciga nakine tugiye guciga erega ni bukebuke ndabyumva bukebuke it is okay bukebuke ariko kora ikintu uvuga ngo ni bukebuke mu guri kurakikora apara kurya erega ni bukebuke erega imana zotinde twiyibuka erega ni bukebuke imana zotinde twiyibuka erega ni bukebuke uri umwaso w'igihugu erega ni bukebuke zombi imana imbere erega ni bukebuke shirira erega ni bukebuke gisho cinkona erega ni bukebuke nkoni irarara erega ni bukebuke ntitubaha erega ni bukebuke haduga hamanukara erega ni bukebuke erega ni bukebuke amen 2040 tuzoba uyu mugano mukomedie ndakurahiye ariko kandi bijya vy'amaslogan donc iyo byumvise wumva iyo utashavuye uratwega turafise amaslogan barundi adafise foundation aho umuntu aba ariko afata inzira ija mu Rumonge ari igitega mu kugira ngo mu ndwi zatugeze ikaruzi canke sepa
imuyinga we uri gufata inzira opposé anyway twateye imbere erekane bukebuke 2060 igihugu cyifashe erekane bukebuke ibarabara ryasidutse erekane bukebuke. Okay, ya dogi izo slogan naje burya uyuzumva uratwega kuko bivuga ngo mu 2040 muzabigo cifashe koma nibihugu vyifashe ahubwo dufite ubwoba ko muri byo bihugu ico gihe tuba twashaye nta nishobora igihugu cifashe uri nko umeze nk'uburundi ntibishoboka ntibizoshoboka musanzwe nukuntu kwemeza ko ntituzokwigira umva n'igihugu ca nyuma gikenye kw'isi ca nyuma ni ukuvuga utanze kandi ibihugu vyifashe muri Afrika nta gihugu na kimwe kihari giteye imbere ikiri muri vyose byitwa ngo ni tiers monde third world ibihugu byose muri Afrika banashaka na South Africa bayishiramo donc uvuze ko uburundi buzodevansa South Africa. Hey, what's going on, man? Ubaye pararize. Dusigaye kubibatiza tuvyita amazina vyibukebuke. Tuzovyita amazina vyibukebuke. Vyibukebuke niko vyita. You know? So, okay. Yeah. So gutweza my bro. Turabizi batiza tutwe uratwegeje kabisa. Nico tatwe kuri video. Like kuri video kwera iyi comedy iri mu en sino. So wagenda kubaganiriza ngaho kubaganiriza ukuntu ushobora gukora ibintu byo guteza imbere ugasanga byaso umunsi mugende muri abo. Hariho mu bindi bihugu abasirikare bavuye ku rugamba bakagwana. Abo basirikare kunda gusanga babaha icubahiro nimba ariko bubakira amazu nimba ariko ukora ibiki n'ibiki buriya nko muri CNDD-FDD benshi muri bari abantu bagwanye hari abavunikiye ku mana ibya kera twarabijugunya abo twigize bw'abazungu mu mitwe abazungu ngaho tutazi byo turimo ngaho mugere murabe nuze nimba ari pariki ya Nyungwe umenga ni pariki ya Nyungwe. Sorry. Niko muhavuga. Kubera ko ntimuza akamaro kabyo. Ibikoko barabizana bakabigura. Kugira ngo abantu bakomeze bahurumbira ico gihugu. Muri iyo pariki yo ngaho mu Rwanda mugene mu Rwanda ayiswi kivyo ngo bimaziki. Ikintu kizokoreka. Okay. Hano hari umuntu yanditse ngo okay, ivyo nasimbagurije kuvuga ibintu by'amashamba ya Nyungwe na tourisme. But tourisme ni nziza ariko mu Burundi bose sinzi ko abantu bafata amafaranga ngo bagiye muri tourisme kumbura abantu baho muri Kenya aho hafi na hafi ariko hari ibihugu tourisme nka za Thailand na za ndivuga Thailand na Philippines naza ko harimwo igice kinini ca budget ari tourisme na kino gihe tubaye mu mbere kibamo tourisme nini cyane igihugu kirakora investissement kugira ngo gire sinzi mu Burundi je ne sais pas ko hari abantu bafata amafaranga bagiye kugira tourisme mu Burundi I don't know. Ngurakunda u Rwanda cyane no ntabwo uvuga ngo kubera ngo ukunda u Rwanda cyane no kubera ko ivyo bakora ni ibintu bizima. Bon nagisize impamvu wofata u Rwanda en fait ushobora gufata udeside kukompara mwa keshe muna kompara ibihugu by'u Rwanda kwera ari jumo nibihugu navuga nka Mahasa no Burundi sino wari gufata sepa nka South Africa canke Singapore nkunze gufata Singapore kumenga nico gihugu bavuga ko cavuye mu bukene igihe ca independence Africa yagira independence na cagiye Kenya mugabo kimeze neza donc ushitse Singapore wikora ku munwa kiratunganije cyane gose but yeah the choice is yours isn't it. Ivyo bakora ni ibintu bizima bifatika vyumvikana. Reka makaroro kavuye muri bino bintu hano ndako navuga ubu bibaza yuko we washobora kuza ugahagarara imbere ya president w'u Rwanda Paul Kagame ukaba wiba amafaranga yiwe cyangwa amafaranga y'u Rwanda akaje imbere yawe Paul Kagame akarira ngo none ngo aho wibiye Paul Kagame wo mubona ngaho wibiye nta mose zafise yarera ari nyene ababizi mu bivuga
ntabyo no tuzi. woje imbere ya Kagame ngo aho wibiye none n'ukuri ngaho wibiye ngo je ngire gute none ngaho wibiye Kagame yabikora man waba ugomba kurya inkoni Ingoni sindabona nyatiye inkoni umuntu. inkoni mvuze waba ugomba kubohwa n'ibikingiranye wagenda ahantu ngira ngo n'amaguru akamara indwi aziritse hejuru indwi yose indwi amaguru aziritse hejuru kugira ngo banze wige uribika wa mugore ngaho nyamba ari umuyobozi ameze gute aje imbere ngo urumva ngo twarangaye Kagame aravuga ibintu ngo uvuze gute ngo nukuri ngo tubabarire ngo twarangaye ngo urumva akazi kanyu mu gihe cyo no kurangara ngo urumva ngo inde yaramugweza n'amaso ararunguye Kagame murabona nkiki nga kijejwe kiki je nije mva haranza kubimwibuza ari mekable yashuje nimba cyo babihindura mwarabonye umwana yari umwana wo ngaho mu Rwanda uwo mwana yarafise impano yo gucapa inkoho umenga yari gucapa inkoho yaraze kubikora mu biti ibintu by'inkoho baramukamera baramwerekana ko Paul Kagame ari mu nama yavuze ngo wa mwana mwavuga rero umuntu ashobora kuba afise impano nkazijya ngo twabonye umwana ntimumuzane ngo mumushire mu kigo kijeje gukora ibintu yusi abona umuntu agacabona yuko yamuvyaza ngo n'umusaruro akabona n'akamaro yagira twega hari uwo umuntu afise impano ngo zana tuyizamura mu Burundi ngo nk'ivyo ngo nibiki ngo gasapa nimbere gasapa ivyo yakoze muri ko byari ibintu bikaza yakoze biki umuntu yagerageje gukora indege umuntu yagerageje gukora radio akora yarayikoze ko ntiyagerageje radio uwo muntu utagasapa je sinamumenye mu nyandikire muri commentaire ngamubwira gasapa ivyo yakoze naho vyagarukiye ariko nivyo ico coco ntuzeye keshi na keshi muri Afrika abantu bafise tala sinovuga ko ari necessairement ikibazo cha president nibaza ko ari ikibazo cha structure ejo bundi nagize movie video mvuga kuri structure ya Afrika ntabwo ifise infrastructure ihagije kugira ngo abantu ba develop their potential mu bihugu biteye imbere ushobora gusanga umuntu uzi yuko hariho tournoi international World Cup yo gukina amakarata nk'akarorero amakarata s'il te plaît yandi twahora dukina ngo ndamurongoye hariho ntuzeye yumenga ahita ngo ni poker POKER hariho poker hariho donc tournoi international gukina poker hanyuma bo sinzi chess nibaza ko twe twakiye nk'ubudame kuri kera tukiye ku matablo n'ubupiyo bw'iyeri hariho tournoi international yabiri hakaba judo hakaba karate hakaba koga hakaba kuri neige hakaba umupira w'amaboko w'amaguru ibintu vyinshi ufise talent ushobora gusanga bikubeshejeho bigutunze ariko urumva twebwe iyo infrastructure ntayo dufise hanyuma cyo kimeremo no mu bintu bya technology kenshi nkaha iyo uri umwana ubishoboye wewe ushoboye nyere kwiyegerenza amafaranga yiwawe ukatanguza company wawe ukaproduce ibintu ukabika muri shino bakabigukorera ukabigurisha kuri marché cyangwa ukaronka patent company nka za Google za Apple zifise amafaranga zikagura patent ubuhinga bwawe bakabukoresha bagaproduce ibintu byabo ibintu nk'ivyo ariko nk'iwacu biragoye kuko ntivyoroshe ko ukora nk'indege canke n'ikintu gisanzwe mu Burundi kubera nkuko nakubwiye everything muri iki gihe muri iyi minsi ibintu byinshi bikorwa mu Bushinwa ku kintu ca manufacturing gukora amase ntushobora gutsinda abashinwa hari ukuntu bakora ijoro n'umurango kandi bafise nibaza ko baturengeye ntivyoroshe ko wokora nk'amaradiyo ngo competing n'abashinwa c'est pas sinzi iyo tarakobo ikoresha kenshi na kenshi rero baranditse nko hanze abo hanze nyine baca babigumiriza kubera byumvikana yari ikoze televiziyo umenga yaragerageje ngaho WhatsApp yaragerageje ama internet yaragerageje ariko mwarabonye bamusupportinga mu buryo bufadika kugwana bati nitugukene mugari mu bindi bihugu bari kuvuga bati mugabo reka tuzamure uri n'ubwenge urumahanga bo ndaja kugira research manyi uwo muntu yagiye ariko ndumva umubonye nk'uwo utwara nk'igihugu uvyiza umufata mu mugongo uko ushoboye ibishoboka biba na ngombwa ukamurira akaja kwiga ko murajya ama university meza yo muri za mu Burayi canke muri za Amerika canke za Chine za z'Uburusiya nubwo yoca akora muri ico gihugu wanashaka biratera agateka kumva ngo uyu muntu n'umurundi n'umunyafrika niwe ayakoze iki kintu kiri mu Bushinwa canke mu Burusiya canke ibintu nk'ivyo
canke ico gihe kandi kuba yarafise famiye mu Burundi kenshi usanga amafaranga yakoreye n'ubundi ari kurungika ayatari make mu Burundi akazamura igihugu kenshi na kenshi ashoboye no kugira ati jewe kubera Burundi bwamfashije kananje I'm gonna give back reka nanje mfashe aho navuye akatanguza nk'ishure nk'akaroro canke akariha abandi bana ibintu nk'ivyo numva umufashe mu mugongo benshi na benshi yo kwibuka ko yafashe mu mugongo n'igihugu bivyazamwo umusaruro ati uwo mugore yari umuyobozi wa RDB ya ngane ko nanje bino ntuze no musa banga mu mpogo meze nk'uwasaraye sorry yari uwo nyene murakoze cyane aramutatira mugatwego urumva rekane buke nzosenga Imana ibamanukire mwuka wera nzosenga boy ico nico kintu kandi abarundi umenga n'abantu strange kuko uburundi ndehe kubabeshe abarundi dufite ikibisho sinokubeshe ko agenda umurundi mu mihana bararogana muri politiki baricana muri kahise twagiye twicana kenshi cyane burya inzigo y'abarundi sinzugiye mu bindi gusanga nta nzigo bafise kabisa umuntu umutsitaye ko ahantu ugatsitara ku muntu bose batangona kuvuga ngo sorry sinzi ko wabaye nko mu bihugu by'abongeza uragenda ugatsitara ku muntu ukamutanga kuvuga sorry cyangwa ari bagutsitaye ko ukumva ne bahindukiye ngo I'm sorry bose ugasanga bari kuvuga na sorry bakaca batwenga bakarengana mugabo murundi umutsitaye ko ni mpaka mukwane ngo eco ngo wowe wari kuraba he bona ari kuvuga rero n'ivyo byo kwama bari kubararugana abice nabagira gute mugabo kumva ngo ikintu cyose ngo ni Imana kuvuga ati it doesn't make sense ibintu byumvikana ukuntu umuntu avuga Imana imbere ku mugoro akajya kwica abantu canke kufunga abantu canke kunyonga abantu canke ku ibintu nk'ivyo ntivyumvikana iki naco iyo ibintu bikunaniye gukora ntubihe Imana yaguhaye amaboko n'amaguru n'ubwenge n'ibiki kugira ngo bikore nk'ubuje shobora kucira ngaha ngo bongo ngo Imana ngo iraja kumpa ivyo kuginshire mu kanwa oya yampaye amaboko neza kwanza kuja gukora nkaronka amafaranga niyo ndayafise bisaba ko ngenda n'amaguru canke n'imodoka n'ikindi cyose naco nkaja mu iduka babiri nkagisuma ndabishikanye hari ibirayi bisaba ko ndabihwata n'amaboko yiwanje nkabiteka nkabijya Imana ndayishima ko yangaburiye mugabo ntabwo yajikantambika nk'umuntu yamugaye rero vyo ngo Imana warundi kenshi na kenshi niyo muvuganye ahagera ku rugero bimusaba ko yokora kigoro cyangwa ngo akangwe Imana izobiraba no uyu numanya wo gukora sumanya w'Imana numanya wo ugezwe ko umva musha kubana n'umuntu ukavuga ati bo rero reka ndakwereke ko c'est pas ikibazo kiri simple bo ko wowe uba ruguru ukawabuza akazi nta kuntu wogiye ujumbura ugatangwa kwikorera imizigo kuwa mbere no kuwa kane kuwa gatanu ukaja gusaba akazi hirya no hino ku mugoroba kumbura ukiga ikintu ivyo kuko hageze ahantu bisabwa ko akora ashiramo inguvu ngo Imana izobibona ngo reka ngo ntuhagarike umutima cyane okay good luck with that nukuri jewe Imana turaganira jewe nukuri nzoja mu cumba senge harero muri ngaha mu cumba mwuka wera bamanukire muhinduke mwuka wera erega abasha nukuri muhinduka nukuri mwuka wera kabaza nukuri urumva nukuri hoho kabaka comedian man undi bino bisuma kuba kutabaye umu comedian you should be a comedian man stand up comedian ngo banyamakuru ngo kamera ngo mereka abarundi bino bisuma okay sinzi vya kuvuga sinabitahura kuko batavyo nkuza kuraba amateleviziyo n'amaradiyo y'u Burundi sinzi neza kuvuga mugabo ndumva ivyo ibinyamakuru nabiciye ko kandi iyi video imeze nk'ifata iminota myinshi reka ndayigeza aha ko bisigaye nkuko nabivuze kwara kugira gusa tube turatera ryarenga ntabwo ndi ku ruhande rucankuriya nta bintu bikomeye cyane n'uyu mugabo sindamuzi n'abareka aravuga sindabazi cyane ariko kenshi na kenshi ngo ukuri guherera mu kuyaga sawa rero mugire like subscribe and share this video mugire umunsi mwiza mwese tuzosubira